niyo mpamvu rero tutari gupfa umuhungu navuze ati kanje kumusaba imbabazi yumve ko nanje bijya vyabaye twifashe nabi imbere y'abantu ntitwari gutukana ahubwo twari kumenya ingene tuvyifatamo ntabwo twaca dushwana kandi ari umugenzi tumye mvuga ati reka tugende kwa Baraka nuko twe dufitaniye akabazo kandi akabazo nawe utayobewe kabaye gatuma kakubabaza manje kambabaza ariko ntabwo twaguma muri ivyo ko imyaka twarakuranye kugeza umwana isaha atake na kimwe twari bwafe nibaza yuko tucoca dupfa akantu k'umunsi umwe gusa uko ndinze nitura akaja gusaba imbabazi umuntu nuko imba nagiye hamwe uruhande rumwe nkikonsantra nkabona yuko hari ikintu kitagenze neza nkumva nanje ntekanye mu mutima kuko hajya ibintu by'urukundo ni hatari nari namukunze nkuko uvuga ati kujya nyene ukunda abahungu umuntu akungaje kukurondera mufitaniye projet zo kubana aho ugasanga kumbe nawe yari afite uyundi. STV Every Story Matters. Abarundi n'abarundikazi mahoro reka ndabaramutse mwese mu vyibaya byanyu tubabwiye ko tubakunda cyane mwige mudahengesha kudukurikirana mudahengesha gukurikirana kinyamakuru STV turakunda gose muri abantu mutuhora hafi so uno munsi rero ndibaza ko mwibuka ko uyu mukobwa twari twahanye programme yarambwiye ko ashaka kuzorondera ujya wundi mukobwa kugira basabane kigongwe nujya mukobwa murazi ko yabitwemere ko nyanya yemeye ko ari makosa kandi umva vyari byo vraiment nawe nyene yarafise makosa ko bose barashwanye rero je namuhitanye kugira tugende kurondera wa mukobwa kandi sikure iwabona hano kuri umujyango ushimye ko duhera ngaha none nk'ubu nato kubabarira gusa ni mushwana aje sishwana tena atombabara nta kimwe gusa nuko imbabazi jewe no bana niyumviriye ati reka ndamusaba imbabazi kugira noroherwe umva amahoro abantu ntibakubone nabi cyane gose so mana yanje ngari imiryango myinshi uraza umuryango bamwe ndawuzi reka mwe mwari muzinanye kumbe kuva kera yari umugenzi umuryango ndawuza bamwe ntabwo bara ni sawa basha mumeze bon ko mbona kumenga murasa muravukana oh none mumeze neza pardon kubera tuje n'amakamera vraiment hari umuntu ko turarondera mugenzi w'uyu Biwa mukobwa yitwa nde? Yitwa Baraka. Baraka niho yobari. Dodoro raba banga kuri umuryango. Ni wenyene bavyiso bari. Asibo bari bazinse bagenda araba. Ngarari ndani. Oh, ngure dodore. Mbona ngari n'udutebere mengari ateguri. Mana yanje. Change si hari. Ni hari ntuze. Ni hari. Mukanya yari ngana namubonye rari ndani. Subire kandi ndani. Arabisubira ndani. Ndaraba ko ari hari. Gira yo gucumba sinze ka tuyinjire gutwata. Hodi. Ngaho sara. Biten. Sawa. Kariyo. Oh, merci. Oh, pardon, quoi tu goûter? Ah. Très cher. Yes, ouais. Jewe jeni zina jawe nani jo narinzi kumbe yitwa Baraka. Nitwa Baraka. Makuru y'imisi. Amakuru ni meza. Maze bon? Ndashima. Kuberewe mbona umupoda ari wose makeup ari yose wagomba uje he? Naho nagira nkubitire nyene. Ugomba uje gutembera? Naringiye ahantu nyene guhigutuma. Iyi myaka yacu bona rero guma dutembera gasha no kurondera. Nimba ari sawa kweli mama kutafuta ndibata. Pardon turaguteye? Na kimwe. Abavyeyi basuba ba. Yeah. Bagiye. Hama
nari nazindutse nja kumuraba uyu kugira tuze ya porogaramu yacu tuyirangize. Niyo mpamvu rero komisana natwaje kugira nawe tuvyumva. ndababona ni karibu iwacu. Uhamahengu rero ashobora kumubwira. Ni vyiza cane. Cambere mbanje gushima ukuntu twakiriye. Yego, ndanavyishimiye. Sinzi nawe ko yaba yishimiye kutwakira. Wavyumvise? Navyumvise. Yavuze ngo merci ngo akoze kumwakira kutwakira ko nanje ndimo. Yavuze ngo urakoze rwose ntazi ko mwakira. Nta mutima mubi ngira. Gusa nuko shetani nyene ikorera mu bantu rimwe rimwe. Hamana umwanya wawe rero kumubwira deja wo kubwira nako. Ese murakoze. Hama Baraka. Urazi ko twakuranye. Urazi ko uri umugenzi. Kuko harya abagenzi bahuriye ku bintu bitandukanye, ibintu vyinshi. Rero icyatumye mvuga ati reka tugende kwa Baraka. Nuko twe dufitaniye akabazo. Kandi akabazo nawe utayobewe kabaye gatuma kakubabaza manje kambabaza ariko ntabwo twaguma muri ivyo ko imyaka twarakuranye kugeza umwana isaha atake na kimwe twari bwafe nibaza yuko tucoca dupfa akantu k'umunsi umwe gusa kandi twarasangiye akabisi n'agahiye mu bisanzwe. Niyo mpamvu nashoboye kwiyumvira ndaje ahantu ndicara ndiyumvira ndavuga ati ibintu vyabaye hari amakamera iki bisaba yuko n'ubundi ushobora guhiga burya muntu twari kumwe yatumye tubangurukanya aba ariwe n'ubundi dushobovuga ati niwe ushobora kwitabaza n'ubundi dushike kwa Baraka pardon ndayimusabe turi kumwe kuko harya iyo mukoraniye amakosa n'umuntu biragoye gushika umutumbira direct tubwiwe ati harashobora kutakwakira cyangwa ugasanga ni vya bindi vy'induru n'ubundi. Impamvu niyumviriye kubabwira ati basaba yuko twagenda kuraba Baraka aba muhira hama ndamusabe pardon ku vyabaye. Sinzi ko yoshobora kunyakira Ugenzi bukabanda. Ego. Jambo ryawe mabuca. Navyumvise. Numvise ko araje nko gusaba imbabazi. Gusa rero ikibazo ncangira ngaha. Kubera iki wiyumviriye kuza kusaba imbabazi? Uretse yuko nyine vyashitse tugashwana rya muhungu. Tuba bivuye ku mutima canke n'ubu yabikwinjijemo. Mumbaje neza cane. Impamvu ni misemo gusaba imbabazi. Wewe urazi ko uri umugenzi. Urya muhungu yari umuhungu aje ndondera ko nibaza ko ari umusore kumba afise uyundi yarakunze. Je ntavyo narinzi. Kandi sinarinzi yuko akunze wewe uri umugenzi. Niyo mpamvu niyumviriye ati none ko natwarashwanye dupfa umuhungu akora umukobwa w'umugenzi wiwanje. Nabonye ivyo bintu ataco vyomarira. Niyo mpamvu navuze ati ko yarasanze ari umusheri wiwe. Reka ngende kumusaba imbabazi. Naho ari jewe yoba yari yatanguye gukunda. Mugaje kugira mbeho norohe umutima. Ntegereza gusaba imbabazi kugira mba amahoro kandi nujya muntu ngiye gusaba ko imbabazi. Mbone neza akambabariye kuko ndinze nitura nkaja gusaba imbabazi umuntu. Nuko imba nagiye hamwe uruhande rumwe nkikonsantra nkabona yuko hari ikintu kitagenze neza. Nkumva nanje ntekanye mu mutima. Kuko hajya ibintu vy'urukundo ni hatari. Nari namukunze nko kuvuga ati kujyanye n'ukunda abahungu umuntu akungaje kukurondera mufitaniye projet zo kubana ugasanga kumbe nawe yarafise uyundi. Kandi muri kijya gihe ndibaze ko babibonye twarashwamiyanye turashwana turatukana dufu umuhungu ko umuhungu nasanze siwo gupfa kuko abahungu nasanze bagoye cyane n'abantu babesha. Sinzi kora mubibona ko umuhungu ashobora kubwira kari umusore ugasanga afise mbere n'abagore batanu. Bugera mu ico gihe naho uri umukobwa atakosa ubufise kugira woroherwe wemera kwita kwikosa kugira wumva amahoro ubituze. Niyo mpamvu rero tutari gufa umuhungu navuze ati kanje kumusaba imbabazi yumve ko nanje bijya vyabaye twifashe nabi imbere y'abantu
ntitwari gutukana ahubwo twari kumenya ingene tuvyifatamo ntabwo twaca dushwana kandi ari umugenzi. urindiriye mvuge je numva ahanini je imbabazi ndazimuhaye ko ndabizi abantu turakosha kandi nanje namba nawukoshereje mbabarire birashika ko ari urukundo ntiyari jewe nuko nawe bizogushikira. Imbabazi rero wazimuhaye ubu bugenzi bw'umbabandanye nkuko bwahora nkuko mwahoze. Yego Ndibaza ko wavyumvise ivyo Baraka avuze. Navyumvise cane. Avuze ko akubabariye nta na kimwe ubugenzi bubandanye. Saba nanje nanje nivyo nari nifuza kuko nta guteranwa n'ibintu bisanzwe kuko novuga ni bisanzwe kuko nasanze nk'isho novuga abahungu sabo kwizera nka kurya nyene n'abakobwa tutarabo kwizera. Ibintu byo mw'isi ibintu by'urukundo ni ibintu bicanishamo abantu cane gusa mugabo ntibabikwiye kuducanishamo. Erega haravuga ngo umugisha ngo erega ntiwibwa. Haya niyo mpamvu rero tukeneye kwitahura imbabazi zigatangwa kuko turabana b'abantu. None yagusabye imbabazi mugabo Zakuri namubariye cyane. ngomba nahe mbona n'amasare ko raturega none hagati yanyu ya wewe na Baraka ninde yiteze ko zobamenya ukundana ujya muhungu ko nimwoca mumutavurema kameme n'ubwugenzi bwanyu mwasanye ngo mwagize iki none urukundo wagiye kwandanya nande mu rukundo itege mariage yande wewe je narahevye hage ko warahevye warahejeje nawe Je ntivyokunda. ko warahevye unani byo Ntivyokunda je narahevye burundu kuko icatumye asiga Baraka kandi ari umugenzi we wanje akaza kurondera jewe. Ico cotuma mvuga ati ndebe je ndamwemere mbandanye n'uye. Eregejo nyamba vyasize Baraka akamucisha ko jewe. Nanje wasanga ncishije ko nk'abantu nk'abandi nk'abakobwa nka batanu. Niyo mpamvu rero kirazira kwita mu ruzi rubona. Icokunda je narafise no mu mutwe. umva rero mwese muramuhavye muramutaye canke wowe umwanse kubera kujya kunasi yagiye gusaba ikigongo uyu Erega hajya mu bisanzwe. Jya muhungu naciye mbona yuko n'umuyesikro w'urukundo. Urazi kuba umuyesikro w'urukundo watuma uba umuyesikro w'amafaranga basi. Yego kuko urukundo ni kintu cambere kibabaza kitanasubirizwa banashima. Kuko hajya bijya vyabaye akamwihakana imbere ya kamera agaca yongera agaca agenda kumusaba imbabazi. Ni nk'ibintu byo guhuma amaso abantu mu bisanzwe. Ego kicokunda umva ivyo kunda na wahevye burundu cyane gose burundu wanashima na nimero ziwa je naraborotse hama ndasiprime nta naho bakinora ntana kurondere kandi ego Baraka ngo yaramuhevye Imana yaramaze kumwakira je narakaravye so jema atavisi novuga ndabashimiye ko namusubiye guhuza ko mugenzi subigarutse ibintu byo byiza cyane Imana ibahezagire vraiment mba ntimuzande gucanamwo mufivyo byo Mungu umwana wundi bijya mwapfuye ibintu by'uburofa ni kuko byashika undi muntu yaho ntiyari wewe kwa rukundo ntiyari uyu yari mu rukundo so ndashimiye rero Baraka tashaka gutaha twebwe twagusezera nta kibazo ngira urugendo rwiza wakoze kutwagira naho mwakoze kuza kunembere so apana ba TV mwakoze kudukurikirana ubahuje basubiye ubugenzi ntibopfa umuhungu vraiment kameme nuko Imana kugabeza nk'abana kuri ntibopfa umuhungu so turakunda cyane ciao ciao STV, every story matters.